Ishirahamwe umuseke ryaragiriye umunsi mukuru wa Noel abana bo ku mitumba n'amakartier 8 yo mu gisagara ca Gitega aho kuwa 24 Kigarama 2023 bari baramutse basozera higanwa ry'umupira w'amaguru wahuje urwaruka rwo kuri iyo mitumba n'amakartier uko ari 8 umugwi wa Ntobwe wahuye n'umugwi wa Mushasha ku kibuga c'inkino cyo ku Mushasha urukino rutegwa iteka na chef de zone Iribene na Mungwa abakuru b'imitumba hamwe n'abaserukira ishirahamwe umuseke urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Ntobwe ku gitsindo kimwe kubusa. Inyuma y'urwo rukino abana n'indongozi bacibahurira kuri Afrita ari naho bahejeje barahimbariza Noel mu gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa. Ntawundi Aline arangoye ishirahamwe umuseke mu byo gitaho harimo cyane abana hamwe n'abagendana umuga yavuze ko aravye ko vyakogwa mu Butaliyano akanakorera ku vyiyumviro vy'umukuru wa quartier Mushasha n'urwaruka ubwago yashimye kunezereza abana biciye mu nkino no kwipfuriza Noel nziza mu gusangira. Nabaye mu Butaliyano imyaka 35 hama abana bo muri ivyo bihugu bita ngo iburaya barahimbaza Noel bakaba bafise abavyeyi bakabaha amakado bakaba bemera wo bita ngo Père Noel ngo bazanira ibintu. Niyumviriye ko tutagize nk'abazungu ariko n'abana bacu bari mu buruhuko bohimbaza Noel. Burya abana bavuye mu ishuri bakaja mu buruhuko benshi barabura ico bakora ugaca usanga bagiye mwibarabara ugaca usanga abavyeyi ntibaza aho bari cyamvuga nti twotangurira kugira turabe aho tuzoshika. Iyi ni intango tuzosubira nko kuri Pasika hama tugerageze tuzoba twize ko ubuzima n'ishuri mu buruhuko bukuru turabe ko twoshobora kugira ikintu kinini kurusha. Aline Ntahondi avuga ko mu nkino akunda harimwo urukino rw'umupira w'amaguru na cyane ko ari go rukino rukunzwe cyane mu Butaliyano ndetse no ngaha mu Burundi. Avuga kandi ko azobandanya ashikira inkino zitandukanye aho ndetse amaze no gushiraho umugwi w'umupira w'amaguru witwa umuseke ku ciyumviro cumwe mu rwaruka rwo muri Birohe. Avuga ko aruhande yo kuryoherwa inkino harimwo akunguho kenshi agahamagarira n'abandi bavyeyi kurungika abana babo mu y'inkino. Siporo yose iyo ariyo yose irarera irigisha indero irigisha amategeko irigisha kubahiriza muri ko murakina no gukundana. Urumva mu bikoresho abakunda kurera twoba dufise bikomeye ni siporo. Twe twatanguje siporo dukunda tuzi kandi bumva cyane mu Burundi ariko ndizeye ko mu myaka iza canke mu minsi iza canke kuri Pasika tuzoba twashitsemo na basket n'abigeme bakina kuko n'abana babigeme barakina umupira w'amaguru barakina basket bokina volley tworonka abantu badushigikira bakagira karate. Amasiporo ararera abana arabakura mu ibarabara nico gituma ndayashigikiye cyane. Je no hanura ko bavyeyi boshigikira cyane bakumvisha abana babo ko botangura kuja muri iyo migwi igira siporo nabo botungana. Abana bahejeje kuvoma canke gusenya abana bakaba bagiye gukina muri ayo ma equipe twita ma equipe muvyeyi bwo kwirazi aho umwana ari. Hussein Butoyi arongeye zone Gitega Irben arashimira iryo shirahamwe ryateguye iryo higanwa ku ntererano ziboneka ribandanye ngerekana mu bisata bitandukanye. Nashaka by'ukuri ndabamenyesha yuko zino nkino hari ikintu kinini cyane ziko zirafasha. Aha twosha duhera cyane ku barongozi bishirahamwe umuseke bo biyumviriye kuva mu mwaka uheze gutegura inkino mwe n'izi zihuza urwaruka mu bijanye n'indero y'urwaruka. Izi nkino rero zikaba zirimo kuko zirafasha byinshi turetse ibijanye no kwinonora imitsi. Ubwo rwaruka ruheza rukamenyana hanyuma rugaheza rukinonora imitsi ndetse n'ubutumwa umuntu aba yateguye kushobora kurushikiriza niko kaba akaryo keza ko gushobora kuruha inyigisho zitandukanye zijanye cyane n'ingene bashobora kwibeshaho mu bijanye no kubaha ababakurira abavyeyi babo
eka no kwijukira kwiga kuko biri mu bya mbere bishobora gufasha ubwo rwaruka gushobora kwiteza imbere. Eka icyo twoshima kandi nuko ubwo rwaruka gwitaba izo ndinganizo cyane cyane z'inkino ntibavangura, harimo abiga hareba abatiga, no kuvuga ko zirafise icyo zimaze cyane, haba ari kuri urwo rwaruka nyene, haba ari ku barezi babo, eka no mu ntwaro turabishima kuko biza bidufasha kuko ubwo rwaruka ruca rufata umurongo mwiza. No kuvuga ko umugani wa wundi ati turerere Uburundi, no kuvuga ko twebwe turabikenguruka kuko uravye no mu nkino abana basanzwe baza barakina cyane cyane nk'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa uno munsi turababona bakina umupira, barakina umupira w'amaguru bakawuhera mu ibarabara, barakina imipira y'amaboko baba bahungu n'abakobwa. Ivyo rero biri mu ntumbero yo kubategura mu gihe baba bariko barakura, no kuvuga ko bazokwisanga bari mu mahiganwa atandukanye kandi akomeye, yaba ari ay'imipira y'amaguru canke inkino z'imipira y'amaboko. Rero no kuvuga ko ni integuro nziza, abana batanguye kuryoherwa kuva izi nkino zitangura gukinwa, hanyuma baraziryohererewe cyane gushika nuno munsi. Rero habaye urukino rwa nyuma, urukino rwa final, no kuvuga ko abana bahimbawe, babonye yuko by'ukuri mu nteguro ya zino nkino ko habayemwo ibyo gushobora kubategurira umunsi mukuru wa Noel. Naho ndi Aline amenyesha ko inyuma y'imyaka 35 yamaze akorera mu gihugu c'Ubutaliyano, haheze imyaka 5 atashe mu gihugu camwibarutse, aho ariko ararangura imigambi yiwe na cane cane mu gushigikira abana n'abagendana ubumuga, ngo igihugu caramufashije nawe ategerezwa guterera mu vyo ashoboye. Hama jewe hamaze imyaka 5 ninga mu Burundi, natashe naje gushigikira igihugu camvyaye. Igihugu burya n'umuvyeyi akuvyara, hama umuvyeyi arakurera hagashikaho ugaruka ugasubiza c'umuvyeyi yaguhaye. Cyo gituma natashe jewe nagarutse kuko numvise hageze ko nsubiza nkasubiriza tuvuge mu nko umuvyeyi yamvyaye akaba ari Burundi. Umwene gihugu wese ari mu Burundi n'umuvukanyi wanje, aho nzoshika aho nzoshobora kugira nsubize umuvyeyi yamvyaye nzobikora. Nagarutse numva hageze, hama nkaba nize ibintu byo kugorora abana bagendana ubumuga. Je nagize amahigwe ishirahamwe ry'Abataliyano ryariko rirarondera umuntu, hama baramba twari tuje kwigisha, je naje ngahanje kwigisha umwaka umwe gusa kugira nsubire inyuma kwigisha ku abagorora abana bagendana ubumuga, abo bita aba neuropsychomotriciste. Hama ndavuga ntinge ngerageze umwaka umwe ndaza ngaha nsanga n'ukuri umuvyeyi nita igihugu canje Burundi sanga kirankene. Hama ndagira amahigwe umugabo wanje arabitahura ko hageze ko ntaha. We yarasanzwe afise restaurant mu Butaliyano, aca arayigurisha, aca avuga ati je none nofashike kuko umwe wese afasha ivyo ashoboye ivyazi. Jewe nari nje kwigisha ivyo nzi ivyo nigiye ubwo buganga. Hama aca yuguriye restaurant yitwa Afrita. Kugura restaurant umuntu aca avuga ati restaurant ni business, iyi ni social. Twe ngaha dufise abana barenze 26 biga universite, turihira bakora ngaha, twigisha akazi, twigisha guteka. Nasanze nawe anshigikiye, nabaye iwabo imyaka 35, numva nawe yaje kugira nawe anshigikire gusubiriza umuvyeyi wanje mu Burundi. Kubwiwe abarundi baja kwiga hanze bagaherayo ngo ni ukutamenya, ahamagarira n'abandi barundi bari mu makungu gutaha bakazana ubumenyi bagiye gusuma bakubaka igihugu cabibarutse. Je nibaza ko
ari ukutamenya utashe nko kuja muhira sinzi ko mwe mwigeze muja muri interna cyangwa mwigeze kuja kuba mu zindi ntara hamugaca utaha ku gatumba aho wavukiye naho ku gatumba katoba gafise ivyo izindi ntara zifise ca kijumbo wariye ku gatumba kiraryoshe kuruta nukutamenya canke hari abababarira ibintu atari byo bagatinya ntibazi ingene tumerewe ngaha ntibazi ingene Uburundi bufise imfungurwa ziryoshye cyane usubiye kuzirya uca wumva wogumana umuvyeyi Burundi twese turarota twese icyo utazi kiraguhamagara ariko icyo nobabarira je narahabaye imyaka 35 kandi sinahabaye mu buzima bubi kuko ndi umuganga nari mfise ubuzima bwikwiye ariko kuba mu mahanga biragoye cyane gose kibabaje nuko hariho abarundi bava muhira bava iwabo bakaja barahejeje universite araba docteur bakaja mu mahanga aho bita iburaya ntibabe bakibaye babaganga bari bakaja kuba abawuvriye hantu umva baba basubiye inyuma kandi Uburundi burakeneye abana Uburundi bwavyaye kugira tububake Uburundi bufise ibintu vyinshi je ngaha iyo ndiko ndashigikira umugabo wanje turigisha guteka nkasigura ko ndakunda guteka cyane kandi ndabizi tugasigura ko Burundi burya atakintu na kimwe budafise icyo tubuze n'ubumenyi bwacu rero abana Uburundi bwareze abana b'Uburundi bakaja gutwara ubwo bumenyi na bukeye bakabutwara hanze ntibabugarukane kuko ugiye hari ico wongereza ariko ni vyiza kugenda ukongereza hama ukagarukana muhira je nobahanura ko nta numwe mbuza kugenda ariko nobibutsa ko nimugende musumira igihugu je nobifuriza Noel Nziza umwaka mushasha ube umwaka abarundi benshi batahe turakeneye abadufasha turakeneye abarundi bafatana mu mugongo bagaruke birashoboka twubake turere abana bacu jewe ndifokalize mu bana n'ingo n'abantu batishoboye ariko turonse benshi bodufasha umwaka w'2024 hogira abandi bataha bakaza ndetse n'abarundi bari ngaha tugafashanya dutanguriye hasi burya gutangurira hasi ntibikenewe ko uba ufise amafaranga menshi je nagarutse ntafise amafaranga menshi nta nayo nteze kuzogira mu Burundi ariko ukavuga ati bike mfise tubisabikanye dufatanye mu mugongo tukogira ibintu by'ibitangaza cyane cyane hagaruke abafise ubumenyi dusabikana ubumenyi imigwi yose uko ari 8 yaronkejwe ibahasha y'amafaranga 100 kuri buri mugwi mu ntumbero yo kuyishigikira umugwi w'abana bavuza ingoma abakomeza karanga junior hamwe n'umugwi uririmba karaoke Africa Sound Band nibo bateramishije abari ngaho Baby